twama twaje kubagendera turaba ingene imirimo igenda, turaba n'ingene mwisuganije. Hanyuma rero igihe twaheruka hari habayeho igisida mu gisata bariko barashiramwo igisata ca televiziyo. Ubu rero twagize tuti ngo turabe aho bagejeje guhinyanyura za nzu zasha, vya vyuma vyasha, vya makabure, muturabire aho tugejeje, murabe ko turi ku murindi mwiza. Tukaba tunabakeje ko dusanze ibintu biriko biraja ku murongo mwiza, hari ibikwiye ivyuma, hari abakozi bakwiye. Turabona neza yuko iki kinyamakuru gifise intumbero nziza kandi kigiye kuzofasha ibitari bike mu gihugu. Ico twababwira co nuko imbonesha kure irashigikiwe cane, ishigikiwe nk'uko n'iradiyo yaho yari isanzwe ishigikiye, kuko ntidukekeranya neza yuko ejo bundi niyatangura gukora izokwereka bene gihugu ivyo bifuza dukurikije ivyo bari basanzwe bumva. Rero abo twahuye nabo batubwiye intambamyi zimwe zimwe bahura nazo kugira ngo iki kinyamakuru gitere imbere, cane cane nk'ibijanye n'amafrequence canke ama interference canke ibindi. Tukavuga rero yuko ari ibintu tugiye kubandanya tuganira nabo vyega kugira ngo nihaboneka umuti kuri radio televiziyo buntu uzobe ubonetse no kuyandi no ku bindi bimenyesha makuru. Ico tubemereye nuko abamenyesha makuru bo ngaha kuri televiziyo buntu tubashanye ku mutima, tubashize ku muzirikanyi, tuzobahugura nk'abandi bose.